Muri kino gihe umuririmbyi Satubi ari mwihiganwa rya Afrika bita afrima. Muri kino gihe rero Satubi agatumirira abamukurikirana canke abakunzi biwe ko bumutora muri iryo higanwa arimwo muri bino bihe. Uyo akaba ari Abubakar Satubi. Nanje ikibazo nibaza arico nawe wibaza, mbega Satubi canke satura mabafre azosohoka amahoro muri afrima, hama bizogenda gute? Je tugiye kubana mwa kino kiganiro nitwa Tuyisenge Charite. Nk'ibisanzwe ndakwinginze utarakora subscribe ukande subscribe, ukore like, comment hamwe na share kugira tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro byose byahazaza. Ndabahaye ikaze. Umuririmbyi Satubi ndakwibutsa ko atari ijyambere agiye mw'iryo higanwa rya afrima, kuko bugize incuro ya gatatu aja muri iryo higanwa. Ndakwibutsa ko mwarino higanwa Satubi ahagarara canke aboneka mu mice ibiri. Ndakwibutsa ko afrima mu majambo yose ko ari All Africa Music Award, ni ihiganwa mpuzamakungu ritunganya kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ndanakwibutsa ko ihiganwa ryo gutanga buno bushimwe ribera mu gihugu ca Nigeria mu gisagara ca Lagos. Ihangiro nyamukuru guhimbaza no guha agaciro umuziki wa Afrika no kumenyekanisha mu mahanga hose no kwisi. Haruhande y'ivyo, iri rihaganwa rihagarikira canke rishigikira iruhande w'imyidagaduro n'imico muri rusangi, ndetse no kushira hejuru cyane umuzika wa Afrika, ndetse tugashika no kwisi hose. Tugiye kubiraba rero nkuko umuririmbyi Satubi canke satura mabafre abifashijwemo n'indirimbo yiswe Kirisese yakoranye na Chapurumukenzo wo mu gihugu ca Afrika y'Epfo canke South Africa. Uno munsi Satubi aboneka mu migwi ibiri canke mu mice ibiri mu iryo higanwa rya Afrima All Music Africa Award. Agace kambere umuririmbyi Satubi abonekamwo nakitwa Best African Award, niko gace abonekamwo ubwa mbere. Nukuvuga kino gice kiba kirimwo umuririmbyi umwe canke babiri canke batatu bakoze collabo iri international, kandi indirimbo itambika akaba ariho ako gace kambere umuririmbyi Satubi arimwo. Ako gace akaba ari kumwe n'umuririmbyi w'umunyanigeriya yitwa Asake, akaba ari kumwe n'umuririmbyi yitwa Yemi Alade wo muri Nigeria, mwese mukamubazi, hamwe n'igihangange muri Tanzania Mbosso Kana, hamwe n'abandi. Hama umuco ugira kabiri umuririmbyi Satubi arimwo ni Best Male Artist in Eastern Africa. Uwo nawo akaba ari umuco ugira kabiri mw'iryo higanwa rya Afrima Satubi yashoboye kubonekamwo. Ibyo navyo kuba tumva ikirundi bikaba bisigura umuririmbyi w'umugabo yabaye uwa mbere muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Ubwo rero wewe nimba utari wabitahuye nico bisigura, ukaba utumiriwe kandi no guca gutora umuririmbyi wacu Satubi canke satura mabafre. Hama mw'ico gice ca kabiri akaba ari kumwe n'ibihangange ngaha muri East Africa. Ukabona ko harimwo Diamond Platnumz, akabamwo uyu Konde Boy, akabamwo na Zushu, akabaho na Bien wo muri Kenya yahoze mu mugwi Sauti Sol. Ubona ko Bien aheruka no gutahana kino gikombe ca Tres Award, aho iryo higanwa ryabereye muri Zanzibar, rigatahana Bien wa Sauti Sol. Ndabibutsa ko Satubi aho yamenyesha abakunzi biwe ati mukwiye kuja kudutora, aho avuga ati mu mwaka uheze batwifatiye mu gahanga kubera muri Tres Award tutabonetse, aho Tres Award yabera mu Rwanda. Ndabibutsa ko abaririmbyi benshi ariyo bari ba Bface on the floor, ba Dramati n'abandi, igihe Tres Award yabera aho hakurya mu Rwanda.
kandi ndabibutsa ko iryo higanwa rya Trace Award ugiye kuraba kuva ryakabaho nta muririmbyi n'umwe w'umurundi arigera yitabira iryo higanwa rya Trace Award, aho ubona mu Rwanda harimwe abanyarwanda ariko nta murundi yigeze yitaba muri iryo higanwa rya Trace Award, aho hari mu mwaka w'2024, aho ubona kandi no muri uno mwaka ryabereye Zanzibar atamuririmbyi n'umwe w'umurundi yabayemwo, aho ubona ico gihe ku muririmbyi Satubi habayeho agashavu keshi, habaho impari nyinshi aguma aterana amajambo kuki bobo batajamwo nk'abaririmbyi bari international bari kurundi rwego. Ano musi rero akabatumirira babwira ati mudutore natwe turabe ko twotahana afrima, nubwo amaze kwitaba inshuro nyinshi. Ndakwibutse ko atana rimwe aratwara afrima, mugabo bituma igihugu kimenyekana mu makungu kuko abari higanwa rikomeye. Urinze uba nominated muri afrima uba wakoze collaboration iri international, aho ubona ko n'umuririmbyi Dramati Irankunda Heri yagiye avuga kwico kibazo cha Trace Award yuko Trace Award East Africa yamyerekanye ko umuziki w'u Burundi atawo izi kuko ata mutumigwa n'umwe avuye mu ico gihugu c'u Burundi arigera atumigwa muri Trace Award. Niho Dramati yacavuga ati birakwiye rero ko duhaguruka tugakora kuko ndabona tutarakora ibikwiye kugira twitabire ihiganwa rya Trace Award. Hama gushika ubu Satubi yatangaje ko abamaze kumutora ari 4,000 ku rubuga rwa Afrima. Akongera akavuga ati ku buryo mwoguma muntora uno mwaka nkaje imbere bizotuma n'umuziki wacu ukundwa kwisi canke ukundwa mu makungu muri Afrika ndetse n'ahandi hose. Je twari kumwe mwa kino kiganiro mwita Tuyisenge Charite nk'ibisanzwe, ariko ndakwibutsa wewe utari bwakora subscribe uko wokora subscribe, nawe wayikoze ndakwibutse kuri umuntu w'agaciro kandi ukomeze no gukora share, like na comment. Ndabakunda sana. Ciao ciao.